ndabaramukije jewe nitwa KIBINAKANWA Gilbert sanzwe ndi umuyobozi w'ibitaro byo mwizero vy'Ikibuye byo bita Hôpital Espoir de Kibuye. Hanyuma ibitaro turongoye hano ni ibitaro vyakira abantu benshi, byatanguye kera cyane mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1946 na byatanguzwa n'abazungu ba missionnaire bavuye muri Amerika bari basanzwe babahana Kibuye. Hanyuma ko hagiye haraba ingorane mu gihugu cy'u Burundi z'amagume, niko abazungu bagiye mugabo haba umuzungu umwe yitwa Frank Ogden yagumye akora bino bitaro. Agiye vuba kandi yarafashije cyane. Igihe agiriye hari hamaze kuza abandi ba missionnaire bari mu mugwi witwa Serge Team bakorera hano Kibuye, nibo turiko turakorana muri kino kiringo. Nabo bakaba bashitse hano Kibuye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2013 bariko barakwiza imyaka 12 hano. Turanezerewe rero kuko n'abazungu benshi bafise ubumenyi bukwiye, bamwe bita aba specialist, tukaba dufise aba specialist batari bake hano Kibuye kandi bakora imisi yose. Nuko rero ibitaro byatanguye birabandanya kugera kuri uno munsi. Muri kino gihe kubera twaronse abaganga benshi, novuga ko turi mu mahirwe y'abantu bafise abaganga benshi hano mu gihugu cy'u Burundi, kuko ufashe igitigiri c'abaganga b'abahinga bwo bita aba specialist ugateranya ko n'abaganga bamwe twita aba generalist. Muri kino gihe turafise abaganga bashika 30 barenga gatoya imbere. Tukaba twakira abagwayi imisi yose, ivyo bigatuma ko twakira abagwayi benshi cyane. Hano Kibuye twakira abagwayi benshi ku buryo ibitaro bigezaho bifise ibitanda amajana 360 dushobora kuryamika ko abantu. Ni ibitaro bikuze cyane, twakira abantu bo mu ntara zose, ukongera ko abava muri Tanzania uciye mu Rutana ni kure mugabo si kure cyane, abantu baratwitura. Hakongera ko n'abagwayi bava muri Kongo, mu gihugu ca Kongo, ngo ne bagwayi twakira bava mu bihugu byo hanze. Mugabo ubundi mu gihugu cy'u Burundi twakira abantu bavuye mu bice byose, na cyane cyane mu bisata bikomakomeye novuga nko mu bintu byo kuvura amaso. Turemeza gose ko turi imbere n'ibikoresho dufise, ari ibikoresho bigezweho. Tukaba dufise abaganga babiri baba specialist baguma hano, umwe akava mu gihugu ca Ethiopia, undi akaba ari umurundi. Ivyo rero vyose vyakozwe kugira ngo abantu bipfuza ubufasha baburonke bitagoranye. Muri kino gihe turafise iyindi service ikora cyane nk'ibyo kubaga, cyo twita chirurgie. Ni service ikomeye cyane kuko turafise abaganga bashika 7 baguma hano b'abahinga, bamwe twita abachirurgien. Mbere novuga ko turi mu ba mbere, nibaza ko mu ba mbere bashobora kwakira abantu neza kandi ku gihe. Uravye mbere ingene Imana yadufashije tukaronka abo baganga, biraboneka ko hari n'ivyo dukora by'ukuri bidushira ku rugero rwiza cyane, nk'ivyo kufasha abantu bavunitse. Twebwe tugeze ku rugero tuja hamwe n'abandi bantu tukagereranya nabo makungu kw'isi yose. Mu mwaka uheze twaragiye mu bitaro vya mbere 10 mw'isi vyakiriye abantu benshi, bajya abantu bavunitse bakoresha ubuhinga bwo gushirwamwo ivyuma by'abavunitse. Hanyuma kandi turashima kuko hariho n'ubuhinga tugeze ko cyane bujanye n'ivyo abantu bavunitse mu mafyigo, ivyo bita col femoral. Ico ni ikintu gihambaye cyane. Turafise amaproteze ahanini rero kenshi na kenshi kubera ivyo bikoresho usanga bizimvye, turabitanga ku buntu. Abantu bagize ingorane ko turazi ko bibagora kuronka, tukabafasha tukabibaha kuko turazi ko babigurishije bigwa amafaranga menshi. Mu gisata c'amaso
turavura abana bafise kanseri y'amaso ibyo twita retinoblastoma. Ni ibintu bitwara uburyo buhanitse cyane, bitwara amafaranga menshi, ku buryo twaciye dushima ko iyo serivisi tuyitanga ku buntu, kuko abantu bashobora kuronka amafaranga ni bake cyane, kandi abatwitura dusanga ari abantu b'abakene. Turashima kandi kuko turafise hano abaganga bavura abana babiri, abo bita abapediatre, bari hano bama hano. Tukaba dushima kuko hariho n'iyindi ndwara bita iyo gukama amaraso, abana bakaba amaraso cyane, canke bayita drépanocytose muri rw'igifaransa, mugabo ni indwara yo gukama amaraso. Iyo ndwara nayo turafise abana turiko turakurikirana hano barenga 100, kandi nabone tubakurikirana ku buntu, kuko ni indwara vy'ukuri umuntu ayifise akeneye ubufasha bwihuta kandi bwegeranye cyane, ku buryo bituma abantu iyo tubakoreye izo service ku buntu bica biheza bikagenda neza. Turafise hano umuginekologe umwe yama hano nawene adukorera ibikorwa neza cyane, ku buryo abo mu gihugu cyose baza bakatwitura, madame bagize da complication baraza bakatwitura, kandi arabafasha. Service ya gynéco-obstétrique nayo ikora neza cyane. Turafise n'umuganga w'umurigentiste, nibaza ko ari bake cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, aradufasha nawe kwakira abantu bafise bakeneye kwakirwa vuba na vuba. Turafise umu-interniste, turafise abaganga mu by'ukuri benshi cyane, ku buryo abantu bose bifuza amaserivisi yacu bo turondera. Ntitwabivuga mu kanya gato ngo tubimare, kuko dufise amaserivisi menshi kandi amaserivisi meza, twakira abantu tukabafasha. Nico gituma je nizeye ko ibi bitaro vyaje hageze mu karere kugira ngo bifashe abantu cyane cyane. Murabona ko ari ibitaro byigiye kure cyane y'ibisagara, aho abaganga bemeye kuza, bakemera kuza kuba hano, bagakora amasaha yose, bagafasha abantu igihe cyose babituriye. Je ndabona ko vy'ukuri ishengero Methodiste Libre ryashizeho bino bitaro ryakoze kuba ciza cyane, tukaba twifuza ko ibitaro byotera imbere gose. Ibyo turahura n'intambamyi z'uko hari bimwe tuba twifuza gufita, mugabo ntituce tubironka buno nyene. Mugabo turashima kuko abantu bose baje hano bakitegereza bino bitaro, bakaraba amaserivisi dutanga, harabaca bakowa ku mutima, bakaduha intererano. Turafise rero abantu bahora baduha intererano, baje hano bakavuga ati ntitwari tuzi ko hari ibitaro byaba biri hagati mu gihugu ngo bikore nk'uko mukora. Turashima cyane kuko mu bikoresho twarose nk'intererano harimwo ibikoresho byo muri laboratoire bidufasha gupima ibipimo by'abagwayi. Ni ibikoresho bigezweho bya kijambere cyane, ku buryo by'ukuri dushimira Imana ku bantu bose bagize umutima wo gufasha. Natwe tukaba tubyikora ko tukabifashisha abanyagihugu, kugira ngo abanyagihugu bamane ubufasha bifuza. Nuko rero novuga ku bijanye n'ibitaro, n'ingene ibitaro biriko birakora muri kino gihe. Turi ku kivi, abakozi baratonda bagakora, kandi by'ukuri n'abanyagihugu baranezerwa. Nibaza ko n'abatari bwumva ibitaro by'Ikibuye botangura kuvyiyumvira ko turi hano ku bw'abanyagihugu bose, nta na bamwe tutakira, intara zose bavamwo. Akanatsinda mwumvise ko twavuze ko hariho n'abava mu yandi makungu bakaza kutwitora kandi tukabafasha. Kibuye iri mu ntara ya Gitega. Mu minsi iheze yari muri komine Bukirasazi, mugabo komine Bukirasazi ni zone imwe mu mazone ya komine Gishubi. Abantu rero boza batwitura bageze Igitega, cufata barabara rija mu Rutana, uvuye kwiba Igitega gushika Ikibuye ni birometero 32. Turipfuza ko abanyagihugu bose batwifuza baturonka, kandi mu by'ukuri ari abantu bifuza ubufasha. Turafise ibisata bitandukanye bishobora kwakira abantu, ariko na jewe ndakira abantu kandi nkabafasha cyane. Harasanga ari abantu bifuza ko tubamenyesha ibintu ingene biriko biragenda, cyangwa tubamenyesha ingene dutanga amaserivisi twavuze.
jewe nabashikiriza nimero za telefone ziwanje, ndafise nimero mbere yuko na WhatsApp, nabo ugomba kunyandikira mu buhinga bwa WhatsApp biroroshe, ni 79 981 607. Umuntu yondondera noce ndamubwira umuntu baca bavugana, ariko kandi nanje ubwanje ndashima gutanga service uko rico mbereyeho, nkamenyesha abantu ivyo bafasha kugira ngo baronke ubufasha mu gihe gikwiye. Murakoze cyane.